UPTV Burundi. Sana igisagara cyagutwaye ni cyane hatari ariko namwe biba bimeze neza. turashima mugubu ni sawa turi muri vacances abasani bari buraya uko barazunguruka bana turivoye kabisa twe ino dusigara nyene uko murapanga utundi turere tudupanga kimya nyene so biba bimeze neza cyane. So je nagwamaga no musi kugira ngo no musi dushobore kuganira twakonye ikiganiro ejo hahise cha DJ Pole twabonye indirimbo ya Birman Boy Double J featuring Chameleone isohoka imaze gusohoka indirimbo twe tuzi kari ya Double J DJ Parati projet ni gwanje indirimbo ni gwanje bayinyivye mu nyuma twumva namwe ati mzee koko twakwivye indirimbo abantu reka cavuga ati turashaka kumenya ukuri aho guhagaze gushika nuno munsi DJ Pole avuga ko projet ari gwiwe indirimbo ari gwiwe namwe nivyo canke sivyo ndirimbo sigwiwe ndirimbo ni ya Double J nta ndirimbo itari ya Double J twe twosohora dusanzwe dufite indirimbo nyinshi harimo amakolabo ari iziwe wenyene ari n'iz'abandi twavuganye ko tubahaye kolabo tukazikora tukazibika rero nta ndirimbo y'abandi twosohora turinze dusohora indirimbo ni kubera ari ya Double J. Aravuga ko yishuye management ya Chameleone hanyuma kugira ngo bashobore kuririmbana na Double J kandi aravuga yuko wewe ku giti ciwawe wamusanze muri biro ari kumwe n'abandi bantu umuvuga ati ijya ndimbo twoyikugurira mahera yose ushaka ikabiya Double J bwite ivyo byarabaye kubera iki wamusanze muri biro kamuwaza ivyo bintu? Nta na rimwe je ndigera ndamusaba Pole ko ijya ndirimbo wo musaba indirimbo yayo wewe ugenda ikintu ciwanyu ugenda kugisaba umuntu urumva open mic n'abantu bose bariko baradukurikirana ngerageze kubabwira uko vyagenze kugira basi tuje mu gutahura kumwe mutubwira aho ikosa ryacu biri kugira twumve nyene ko ibintu mwese nyene mu vyumva jewe Pole yarampamagaye ije yarondeye hari mu kwa kane 2022 ashaka ko kumufasha urubanza rwa show yari yatumiyemwo Chameleone nyene twe twaragerageje kwicisha bugufi kugira duhuze nawe kubera n'umuntu dusanzwe twubaha cyane ko kumwubaha cyane nibaza ko ari ivyo rero bitugejeje twaramwubashe kabisa bikwiye kabisa umuntu ari we wese yokwifuza kuba n'icubahiro twamuhaye rero akiriko turaheza ivyiyo concert yashaka Double J gusa nyene twe twaciye tuja hasi cyane kugira tugerageze duhuze turashiramo na kiriko byose turabivugana bigenda neza mu nyuma rero carambwira burya rero Chameleone azokora indirimbo n'umuririmbyi w'umurundi nashaka ko yokorana na Double J ico gihe ntiyari bwatore Double J ico kintu cavuze Pole cyane cavuze Pole arambwira ati ndashaka ko akorana indirimbo n'umurundi rero nshaka ko akorana na Double J. Okay turatangura turaja muri process zo kuyikora kubera ni vyiza mwaja gukora muga contract ntimwigeze musinya twigeze dusinyira ni contract yo kumenya kwizera ukuntu kwizera twe ubwacu je ubwanje je akina aramwizera mbona ari umuntu w'umwizigirwa umuntu yodufasha gutera imbere nene twaramwizera kabisa rero iyo collabo aragira turaja kwikora muri studio nta munsi n'umwe twigeze tuba turi kumwe na Pole. Aravuga ko ari udufaranga yagiye aratanga amadeplacement no muri studio kuriyo nta nijana Pole yigeze atanga kuri Birman Boy vyerekeye kuri iyo projet ya Chameleone yayatanze kubera show amahera twavuganye na Pole yari amahera ya show
yo gukora show nijya show yo gukora twabonye show mu yabaye kuri Entente Sportive Aha. kwa gatanu Mm. 2022. Mhm. Rero Chameleone aje bon twarakoze indirimbo zitandukanye wanashaka ijya twari dusanzwe tuyifise ijya Sinokwilala Mwami usanzwe mwifise imbere ya bon itarahera ikiri nyene skelete cyane turayitamo turavuga tuyimarire tumurungikire Pole kubera vraiment niwe yaduhuje na Chameleone ico kabisa turakimushimira cyane yaragize ikintu kirenze kabisa niyo muri muzika rukundo bwabo urukundo gushaka gusupporting umuziki for free n'abanyene oya si for free kubera natwe twaricishije bugufi cyane kuri show yiwe kugira ibe donado okay. Rero mu nyuma Chameleone araza indirimbo Pole muri izo situation zo kuje kurondera indirimbo nyene tuzikora twaragerageje zingahe harimo iyo yarishe kwa Koli twagerageje zibiri nyene kwa Miri kwa Koli apana kwa Miri ntaho twigeze tuja kuri ico kintu ca Chameleone twakoze kwa Koli mu nyuma twumva iyo projet twakoze kwa Koli nyene umenga vraiment cyane iraryoshe iyo ndirimbo iraryoshe cyane gose mugabo twumva umenga ntijanye nuko Chameleone iririmbiramwo bivane na vibe ziyo mu nyuma turazimurungikira Pole zibiri iyo yo kwa Koli wewe vraiment niwe yari yatanze amahera make naho nyina pana yose y'indirimbo yatanze igice turi kumwe yarayatanze vraiment turi kumwe igice c'iyo ndirimbo rero mu nyuma turazimurungikira zose kubera wewe aho yarahaciye gusa siho yabari turiko turakora twebwe ako kazi ni creativity yacu bro donc vraiment ni ivyiwacu tuba turiko na kazi kacu ka misi yose turamurungikira indirimbo zibiri Chameleone arahitamo iyindi atarijya Pole yatanze kwa ayo mahera kwa Koli tasohotse iyo ndirimbo ntigeze isohoka nta na verse ya Chameleone irimwo harimo amajambo harimo ivya Double J wenyewe Chameleone yayikunze nawe nyene yavuze ati iyi ya kabiri ni sawa iyo ya kabiri rero niyo yiyo twakoreye kwa X-Factor okay twe nitwe twagiye kwitangura X-Factor no mu producer agororotsemo X-Factor ntashobora kuvuga indirimbo abizi neza ko atari gwawe rero twe tura Chameleone araza aje muri press conference kwanza yarabivuze wenyene ubwiwe abari bahari baravyibuka yarabivuka Chameleone ubwiwe yaravuze napanze gukora n'indirimbo na Double J ntiyavuze ivya Pole Chameleone kubera azi ko Pole ari umupromoter indirimbo navyo n'ibindi uwo munsi turarecordinga ivyuma kugira yari yamushikirije kuri Van Beach ivyuma kugira bishike kuri Van Beach X-Factor umuriha do please donc sagi amahera nyene asanzwe yo gukora indirimbo uramurira kwanza n'amahera yo gukura ivyuma muri studio abitwara hanze ayo mahera ni jewe Patrick na nawe Pole avuga ko ari we yatanze sivyo sivyo kabisa nazana amapreve yose sivyo kabisa nta na trace nimwe afise kabisa kandi sivyo je nyuma turabona bitugoye ko dukora video turavuga ati none gasha kuja Flavor none bigiye kugenda gute ko abantu twababwiye ko indirimbo twayikoze tuzobibashikiriza ryari gute mu zienzi twe murabizi ibintu dusanzwe dukora twe vraiment nta mahera menshi dufise muga turagerageza mu yo dufise tugakora ibintu vyiza abantu bashobora gukunda bifise quality abarundi barabizi ko twe twama tubaha ama video afise quality turashiramo inoti kabisa duke dufise turaduherezamo dukora video nziza rero turahiga hirya no hino tubona nta mahera ari hafi kabisa turamwegera Pole niho nibaza rero ko avuga ko nashatse kuyimuguri bro nari nabuze amahera ya video tukavuga ati none indirimbo ipfe gute turamwegera ati mzee none ko wewe wadufashije kuzana Chameleone ubona gute udufashije kandi kumutora tugakora video nimba bishoboka muyishiramo imitahe hama
ko musanzwe namwe mu brandinga channel yanyu ya YouTube muishire basi kuri YouTube yanyu kugira mugaruze amahera imitahe muzoba mwashize. Ivyo warabimuvugishije? Ivyo namuvugishije. Hole ati je nta kibazo kabisa na je YouTube yanje ndiko ndayirukako ndabe nyene ingene igenda neza. Ati sawa twereka twiruke rero. Ico kintu turakivugana turagifundika. Mzee rero kuvaho indirimbo acayumva ko ari gwiwe. Turiruka n'ukuntu video ikogwa amvugisha mbira kamiliyoni nawe twotora biragoye twambira mzee we basi duhaye mahera twe tuje mu Uganda urarego tutakuzanira video turarindira amezi angahe mu nyuma tuza tubona yararungitse n'abandi gukora irya ndirimbo aheruka gukora ya Dramatina Juno yaratanze amahera ati nimugende mukore clip muze muyiza twe iyo ndirimbo iryamye hajya twaravuganye ivyo bintu iri hajya gusa indirimbo yiwe irasohoka twe tuguma nyene turindiriye mugatuza turamubaza mzee ni gute kamiliyoni bigezehe ati ebana ndacariko ndamurondera ubu ngo ari hehe ntawe dushobora kuronka biragoye cha turabona nyene vyatevye gose cha turapangana natwe kuyisohora gusa mu nyuma yarigeze kundondera aranyereka ka video yakoresheje kubera aramsigurira ati kubera ko twamubuze kamiliyoni na rero nayumviriye ko twogira ka video kamwe kudupupe ndakaraba kabisa ndamubwira aka video nako twosohora twebwe ndamubwiye uko sinzi rero nibaza ko ariho ishavu giwe ryavuye agaca yashira no kuri YouTube nibaza ko ariyo mahera ashobora kuba yarinvestishijemo nayo nyene urumva ko yarinvestishijemo tutabivuganye ntabyo twigeze tuvugana twagati yacu ivyo ngo agiye gukoresha ka canke kari iyo tuvugana twe ntabwo twari kumwemerera ko agakoresha kubera twe utuntu two kubesha abantu tu video kweri ntabyo dukora ivyo kwanza so we avuga ati muriko muransotora kandi ubu si vya bindi vya Meddy na Sadbi nabona indirimbo iri muri EP aba bana bariko barambura indero ejo abazokwaruka bizogenda nabi turi muri business music ndamubaza ati none boza mukumvikana neza ati imbere yo kumvikana nuko bamanza gukora irya ndirimbo yabo kuri YouTube ariko sentare namaze gupanga bavoka bako barategura amadosiye kugira ngo ivy'amategeko bitangure tuje muri sentare tuburane ico naco gute twe ni baduhamagara tuzokwitaba natwe turafise abavoka kandi ico kibazo barakizi barakibabwiye ko twaragisinyaye kubera tubonye ko mugenzi atanguye kubifata nabi kandi nibaza ko yashavujwe n'ukuntu twanse kwa du profit umuziki kugira tuwukoremo twarawufashe nk'ubuzima tumaze guhomba ibintu byinshi mu muziki rero kureka irya ndirimbo ya kamiliyoni twe nta kibazo byari bidutwaye mugabo kubera iki tumuhebera iyashu yacu kubera iki tumuhebera ibintu atari gwiwe rero niyaburana twe tuzoburana turahari turi ngayi Bujumbura barivyo bari buraya muga vuba cyane bazoba bari nga tuzoburana kabisa nta kibazo na kimwe ama preve yose arahari ibihari birahari ikintu gendo greater ni kubona tutagirana ibintu byo kubera